no vyimenyera nkanda mama 125 nyene no vyimenyera no gikorera ko urabibona nawe hariya gusa ucugaruka sha kawanda kwereke ko nakize wiruka je nukuri je nukuri ari kwiruka wabonye subiraho kandi turaje je n'umunyene no subirayo. Every story matters. Guys bakunze ba Steven nze komeze neza meze bon jemeze neza ndashima Imana mandi mucarama naje kuraba wa muhungu umwe yagwara igitsina mugabo hariho inkuru nziza turaza kuyagana muraza kubyumva sishaka kuca ndabivugira ngaha muraza kugira ja kubyumva naje kumutemberera murazi ko hajya baba bagize basa n'ababomoye ndanamu njya kurondera wenda mama jewe murondera jewe intebe n'ibindi ubu rero muzakuza mu izina rya Yesu nafunga yo mawazo yako nakulipisha tena barakumvije mu Imana Mana nye nawe yarayinkuye Yesu nashima amen amen nyenda gwe micro Mana we yarayinkuye kweli nanga ya nyumba usiongeze nawe tokumviriza kweli jambo ry'Imana kweli naho yarayinkuye Imana yamwije ndagushirire ngaha he mushaka makuru iminsi ni meza meze neza emwe no kuri ntacyo nabwiriza Imana kwanza mubana ari he Mungu tubana yarasimbiye nyuma gatoya siro muba ngaha rero kiriya gihesha aho uriya mama twari dupangiye ujya yaraduhindutse aratwirukana urazi ibyo Bujumbura nyene utariha amahera y'inzu baragushuntura kwera nzi muca muziriha ngaha izo urabona turashobora kuriha 15 kuko haturi muri aka kanya twagiye aho bitwa mu Kirekura mu Kirekura niho twagiye 15 ku kwezi ni sawa kweli urabona nawe no protire nabanye mufise n'urupango naho ducisha mwijisho kwera ibyo mu Kirekura nibinyene ubona uduga mu ngoro tirasimbiye ku botike yarasimbiye ku botike nyene nanda mutumye warakize ni pantaro yambara ubona ko ibintu ari sawa ibintu ni sawa ubundi ni kagufi kujya kari niko kameze kweri gusa hari ukuntu ngiye kwihagarika nkibabara buke naho ne bya nyuma yego ngako ndabwira abafana ba Steve ko wavuwe n'umufana mwatashinye kuyivuga izina yakuvuriye mu Rumonge rero umva bari bazi ko kigwaye oya nukuri kweri gute je urabona kubera umwana mwiza ndibaza jewe nukuri ibubona nkuko umva umunezero ntaje nukuri ndumva umunezero kweri yego ano bagenzi bari bazi yuko ndamamara uwo gupfa kweri gusa Imana yarabikoze ibintu biragenda neza nyene umufana wa STV niwe twagiye antumye ko Narabi mu Rumonge arabinkorera kweri ahantu mva menga ndakuve mu misingana gute mu minsi mikeya cyane burya kandi numvise ngo sujya mu kubango yari yakuroze shajewe kweri ngo nungo ibintu watambutse jewe ndavyibaza kubera igihe kimwe ari abantu nyene twari ko turashwana nyene kuvyerekeye ibintu by'amakundi nyene y'amafilme bice bisaba yuko bandoga ndasimba nyambara ibyo nasimbye ntumba turazi imiyaga mibi ibintu bya shetani nyene n'ibintu tabona bitagaragara ni ibintu naciye simba uravyumva nawe mugana amahera yagusavye mu kuvura oya nukuri nta mahera yafashe yasavye kweri ko kubera yarabonye ko nari ingerame urinze ubona sex irinda igera ngaha igitsina bona yuko umuntu abaremvye haci haba abantu nyene bagira impuhwe no maze kigena gutara mu Rumonge sa amaze kingana gute ya nukuri burya hamwe nyene bavuga ngo utazi umuti ngo awunyako emwe nukuri kweri nta n'igihe kinini ya donc yarampaye umuti inwa acampa n'umuti nza ndasiga ku gitsina mu minsi 3 cari kiyonze kweri yari hose ubu ndadundega kweri urabibona nawe ubu ni normal ubu n'umwana wo mujya yo ahubwo nyene cyo mu mpa kweri nkaka kanya Kijya kintu cyari kimaze kwibihurazi ko twagiye mu za Kongo za Tanzania hiyi Gitega mu ntara zitandukanye emwe
cyari cyamaze kwigihe kweri urazi ko ntakora bijya bintu by'amabanga nyene cyo byumva nawe gusa ubu nyene no hambya nyene ubu no byimenyera nkanda mama 125 nyene no byimenyera no gikorera ko urabibona nawe ushobora bisa kanyamuneza cyane oya nukuri ntawe utoshima burya urinze ubona ibintu nkabijya byari byarengeranye ukacugira imana ukadundega nkuko cyane umva menga nibyo gushima umunezero mfise ari n'abakobwa bari bantaye kiriya gihe ngo ijya sex yanje mugubu bariko barata bakora kwibomako bako baranyibomako je nanje rero utaje kiriya gihe nukuri numva menga guhuza kandi ntitwasubira guhuza nyene umva yata none mushimira umufana yacu ubukiza nukuri uwo mufana kweri je novuga jambo no mushimira ko Imana imuje imbere Imana imuhezagire kweri habo nyene azoza aradushika ko kandi n'ahandi hantu hagiye hatandukanye kwera azoza arashika kugira ngo ibintu bigende neza n'abandi bantu abavure burya gufasha ni byiza kandi namwe mwarakoze kumba hafi kubera mwace mugaragaza ingwara ziwanje ubugwara bw'iwanje hanyuma uwo muntu arabaragira narankorera ko namwe ndasaba yuko mwoza muregera n'abandi mutemberera mu mpango zigiye zitandukanye kugira ngo mumve ubugwara bwabo ngo ni Doria we nubona mwera kiriya gihe ntuzi ko nagira ku rubanda kiriya gihe nabonye ujya mu mere yangaburira n'ibiryo niwe wironderera emwe ubu emwe numvise ikiyede ndaguruka numvise gusa icyo nanse ni kwiba burya akazi ko kwiba kanda ndajya abagutemye rero nuco ubona ikibi cyo kwiba aho hama bakunzi ba STV yari yarakize niyo mu Mr tuvugana nawe narindiriye abanza ava kwa muganga abanza bava kuri uwo mufana amuvure yavura umufana wa STV yarabye ikiganiro umufana yibaza ko atari ivyo aragira araturondera turamuhuza n'uyu wenyine arabyivugiye ko yagiye mu rumonge yamaze iminsi 3 yonyene aramukijije rero umufana kuri ahari turamushimye cyane Imana imuhezagire yarakoze kumuvura nta n'amafaranga yageze amwaka nani kibad kumufasha icyo gusa bakoze bari déplacement bashikana mu rumonge nawe ariko kijya gitsina cyangana kugenda kurondera iki bagufumuca cyo kubiti n'amabuye rero ubu yarakize arashimiye abantu bose mwamwibaye hafi cyane cyane wamuvuye abanyarumonge mwubahwe umufana yarakoze yaransiye ko dutwara kamera kugira ngo tumuhe ikiganiro yavuze ati no sikwiyerekana cyane kini kigenda bikoze nyene nkuko mutumenye no gufasha sishaka ko mumvuga n'izina ariko mvuga ko tumushimiye arakibona yamakibona deje n'umufana wacu Imana imuhezagire cyane warakoze kumuvura ndamama aragushimiye ntafise ugwaje gibanye n'ivyiza wamukoreye ntari gusaba kugushimira nakiriya gihe kwera urazi yuko nari navuze ngo uwo mvura ndafise agatongo nokagurisha nkaraba nkamuhereza nukuri je narambwiye ati kada gatongo ndakakugabiye arambwira ati jewe nta bintu ufise wompa nabikoze nyene nk'umuntu ashaka kuba niyo mpamvu jewe nshira Imana imbere ukanyaga hapa anaishi kanyosha niyo mpamvu nshira Imana imbere kweri kukubera ndumva n'ubushobozi bw'Imana kukubera nta kintu ntamuhaye ariyo n'ingurube zine nari namuhaye n'akakanyana yaranse kudutora yananse kweri ngo yakoreye Imana hama kugira turangitse ikiganiro abafana ege mwumva mwibwira ikikoranje sindemira ko yakize neza kuko nanje jakamwe akindi yakora yakize nagize amaduca makenga woshobora kuva ngaha na hariya yakiriye kigazi wiruka ucugaruka hariya gusa kandi apana kwiruka bisanzwe wiruka nyene uvuduke hariya gusa ucugaruka sha gahunda kwereke ko nakize wiruka cyane ukuri nashobora kwize kweli ari kwiruka wabonye subiraho kandi turaje je n'ubu nyene nosubirayo kabisa uranyemeje kweli warakize ubona twice kare no mu guhaguruka urazi ko nagira ibintu ubu hiraba wabonye na pompage hiraba ndemeye kweli wabonye umuntu kuraba neza ko iradundega ndabibonye kweli
ese abakunzi bose bivuga ko yakize umufana turamushimiye cyane kuza kumuvura uburozi rero bubaho uburozi bubaho mwarabibonye mwarakoze kudukurikirana nawe nyene yarabashimiye bamwitayeho bamubaye hafi abashimiye byimba mutima Yesu abahezegire cyane tuzosubira bizu bizu Every story matters.